Ibyo bita kwagira agakiza abantu benshi baravyitiranya. Urashobora kuba mwishengera imyaka 3 5 n'itandatu utaronka agakiza kukuri ukiri umusenzi. Jewe ndafise ibintu twaba tuvuga vyitwa ubushenzi, ubusenzi n'ubusenzi. Ico ni cyo nkunda guha abasenzi. Hariho umusenzi w'umushenzi, umupagani. Hakaba n'umusenzi w'umushenzi, umusenzi mu mayibobo. Yego. Hakaba n'umusenzi w'umusenzi w'ukuri. Hajya mu idini ryose, mu ishengero ryose. Harimo abapagani, harimo abasenga guseka, hariho n'abasenzi b'ukuri. Nyamuntu arango niyo nitwa niyo muri Pascal. Ngo ndaguhamagaye. Ngo ndagutoye. Ngo kandi ngo uzotubera umukozi w'ikimatsi. Ngo icyo uzosaba cyose ngo kizokubera gutyo nyene. Ne kare. Uravye nk'inzara turimwe uko niko nishuye. Uravye nk'inzara tumaranye imyaka nk'iyi yose. Ukamenga sitwaremwe n'Imana. Acarambira ngo ko nakubwiye ko uzotubera umukozi w'ikimatsi. Kandi icyo uzosaba bizokubera gutyo nyene. Ngo kanka ngo ndigiriye. None je nabuze ukuntu ndavyifatamo kuko sinumva ivyo ari byo. Acarambarira ati none ayi imbere yawe ubona iki mbona ikiziba. Nabona ikiziba cy'amazi yateze mu ibarabara. Acarambarira ati raba muri ayo mazi. Ndavye mu mazi mbona imisiba ya misiba iza mu rushana. Hariho ibintu bw'ubusiba buba mu mabarabara mu rushana. Ntimbona y'imisiba ibi ngo none ngo raba umusiba umugira icyo ubwiye. Ngo kugira ubone ko ivyo uzosaba bizokubera gutyo nyene. Ngo raba umusiba umugira icyo ubwiye. Ndavuga nti sawa. Ndaraba mu mazi mbwira umusiba umwe wa musiba umwe. Ko numva bambwiye ngo icyo nzosaba kizoba gutyo nyene. Vyimba umeneke. Umusiba ako gasiba bari gusiba buto bugerera mu mazi mu rushanda hajya mu kwa kane. Karakakama karaturika. Rimwe ndakabwiye. Ntego kwe ngo wabibonye mugandi ndavyari naho gashara hirya. Niyemere ko ndaba mu maso yiwe. Ngo subira ubwira uwundi musiba ngo ijyanyuma urabona ko ari ibintu ntego ni wa musiba ugira kabiri vyimba umeneke. Ako gasiba ka kabiri karakakamye karaturika amazi araduga na bya bindi byo mu nda y'umusiba bica binsimbira gamuhanga je natayuka ntego ndabibonye ndavyemeye mbanguye mu ziko baba ndituvuga ngo ho ariyo nkuru rahi baba bapfuye hejuru baza kunsurura kugira ngo bankure mu mucangwa ko nsimvye ntego ndavyemeye ndabibonye ndatembagariye mu ziko ndi mwigurira sinikura n'amaboko nasobetse ndabibonye. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye namwe wese ari mwebwe mwese bakunzi ba Salocom TV1 nkuko twama tubabwira twebwe ikivugo cacu ni urukundo n'agakiza nizo nkomezi zacu. Twari babwiye rero ko turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Bamaze kubona muri kumwe na Irambonagire behind camera muri kumwe na 1K Tizani. Uno musi tubazaniye umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umwungere yareze benshi ariko aranarera benshi. Uno munsi rero imbere ya byose tubanze tumuramutse. Amahoro mukozi w'Imana. Amahoro neza gire. Ego muri impore murashobora kuramutsa abariko radukurikirana ndetse mugire ko munabibwira. Ndashima Imana ni ndabaramukije amahoro ya Kristo. Amazina yanje ni Pastor Niyonkuru Pascal. Umupastori mw'ishengero ry'abagenzi muri aka karere ka Gitega. Sanzwe nkorera ibikorwa vy'Imana muri district ya Gitega. Iyo mvuze district mbavuze ku bintu vyumvikana kubera ishengero ryacu natwe tuvyita irindi zina. Aho mvuga nti muri Eglise Evangelique des Amis ni ububwiriza bwa kwibuka. Uvuga ntwara ububwiriza bwa kwibuka. No kuvuga rero n'akarere k'amashengero agize Gitega Centre yose no hirya no hino yaho. Gutyo rero ndamahoro
yego mwarakoze kandi kuntumira. Tuvuge ko uno munsi turi kumwe n'umubwiriza mukuru mu karere ka Gitega mu ishengero ry'abagenzi. Oya, iyo tuvuze umubwiriza mukuru tuba tuvuze hariho uwundi yitwa umubwiriza mukuru. Je ndi umubwiriza w'akarere ka Gitega. Hariho utwara rero umubwiriza mukuru atwara novuga ko ari conference ni region. Atwara region kuko abatwara intara nyinshi ni waca yitwa umubwiriza mukuru w'ababwiriza twebwe bo bureye. Hariho perezida wacu rero uwo twete tumubwiriza mukuru, ahandi bamwita musenyeri natwe tumwita umubwiriza mukuru. Twebwe dufise ububwiriza butandatu muri conference y'ubuseruko. Hariho ububwiriza bwa Gitega iyi ndimwo, hariho ububwiriza bwa Mirama Mubuga, hariho ububwiriza bwa Karusi, hariho ububwiriza bwa Mwaro ya kera, hariho ububwiriza bwa Ruyigi n'igice ca Kumoso twita Nyabitsinda. No kuvuga rero je ngize ububwiriza bwa Kwibuka Gitega. Pastor, uno munsi nabatumiye kubera numvise mufise intahe idasanzwe. Intahe ikomeye. Ariko imbere ko tujya kuyo ntahe mbega Pastor turi kumwe ninde arubatse? Nimba yubatse urugo rwiwe bimeze gute? Nivyo uvuze neza, ndi umupastori nabana atiriwe Beriri banga ry'ubupastori mu 2017 niho naronka iryo bango ry'ubupastori. Nahezagiriwe ahi Kwibuka niho hari cicaro ca conference yacu y'ubuseruko. Ko twebwe abagenzi mu Burundi dufise conference zibiri, cyo twita ububwiriza bivuga inama z'umwaka zibiri, inama y'umwaka ya Kwibuka n'inama y'umwaka ya Kibimba. No kuvuga rero tweca twitwa conference y'ubuseruko ko duhera Tanzania tuza gushika ku ruvyironza rwa hariye mu Giheta, hanyuma Kibimba nayo gaca yakira ikagera muri Kongo. No kuvuga rero ni y'uburengero nazo turi mu y'ubuseruko. Rero ndi umupastori mva mu Giheta hariya hafi y'ahora komine Giheta, zone ni Giheta nyene. Ndubatse mfise umukenyezi umwe mwiza muremure asumvye uburebure. Mpora ndabibwira abantu iyo ndiko ndatanga ivyigwa canke ikiganiro canke ijambo ry'Imana, mfise umudamu muremure nirinda kumushavuza kubera abadamu iyo bashavuye mu gushwana baryana amenyo. Hanyuma rero kubera mbona vyo umugora kugira yunamaze kumbamvya mwanja amenyo vyo umugora kuko sinkunda kumushavuza kuko je igihe namuronka nabanje gusenga Imana. Rero tubaje muri ubwo budasa, je ndi mugufi hafi gatoya hasi gatoya yiwe nakaba muremure hejuru yanje, aranyubaha nanje nkamwubahiriza. Dufise abana batandatu, bari kuba barindwi wa mbere yarashengeye nuvuga ngo yagiye kudusabira. Rero ndubatse mva ku mutumba wa Kibogoye, niho nikurikiranije kuba, niho navukiye, niho nikurikiranije kuba, kandi ku bintu ndiko ndaraba sinovuga ngo niho nzosaze uzopfira kubera ntawe uzapfira. Murakoze cyane Pastor, murabona namwe turi kumwe nkuko twama tubabwira turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Tubazaniye intahe nzi neza yuko iza kubahezagira ibubake. Rero imbere yuko tubandanya, gira sabone, utaragira sabone gira na partage, kino kiganiro gishikira abantu benshi, ndazi kizobubaka. Muze mwandike muri commentaire kungene mwakiriye ino ntahe. Pastor, dusangize rero Pastor, mbega kuva mu buto bwiwe vyari bimeze gute? Kuko hari ahantu tuza gushika numvise akomeye, niho ngomba kumviza mbega no rusako cyangwa ivyo numvise ndivyo. Uvuze neza cyane. Jewe imbere yuko ngira icyo mvuze, ndafise umurongo w'ijambo ry'Imana wubakiyemwo ivyo ngira ndakubarire, ivyo ngira nyagishe abo bakunzi bawe. Pastor, imbere yuko tuja no mu bindi ko twagira ubuntu tukaba twakira umukozi w'Imana, umuvyeyi mu ryo gumuri no mu ryo gimwemu, ubwo nitwoza kuguruza nisengesho nya cyane cyane. Nivyo nyene kuko ijambo ry'Imana rivuga ko aho babiri cyangwa batatu bakoraniye mu izina ry'Imana niho ibiri nayo nyene. Bisigura ko iki kiganiro ko ari icy'Imana, ijambo ry'Imana harimwo n'intahe. Mwatumeje Pastor, bisaba ko habamwo n'ijambo ry'Imana n'amasengesho. Rero tubanze dusenge. Mana urakoze, turaguha icyubahiro kuri kano kanya turimwo, tuje ngaha
kuri Salcom TV kugira ngo tuganire ivyawe biciye mu vyo wakoze. Izaburi ya 50:15 hatubwira ko wavuze ngo tuzokwambaze ku munsi w'amagorwa hamuzodukize hanyuma tuzoguhesha icyubahiro. Ukuguhesha icyubahiro no kugushingira intahe kugira ngo abantu bose bamenye kubaho, abatakuzi bakumenye, abazi ko hari dushoboye n'ibyo tudashoboye bamenye ko ushobora byose. Nushimwe rero kuri uno mwanya uhezagira abamenyesha makuru n'iki kinyamakuru Mwami Imana cyatutumye ko gushinga intahe uduha umugisha n'ubwira, tubisavye ngo mpemuyira abane natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ijambo ry'Imana rinavuze ryubakiye mu intahe yanje ngoma nabashingire. Imbere yuko umunishura cya kibazo mbaje uti mbega kuva wadutse uri umupastor, wavuze uri pastor, byatanguye gute? Hariho igitabo ca mbere ca Samueli igice ca 2 umurongo w'8 niho rero jewe nabonye mu bisomwa byinshi nasomye, ego hariho n'ahandi hashusha n'ivyo je ngomba kuvuga, mugaba hanaho harakomeye, niho naciye ngira nka titre y'inaye yanje, iyo ndiko ndayishinga ndahavuga cyane. Ku murongo w'8 mu gitabo ca mbere ca Samueli igice ca 2 umurongo w'8 havuga ngo ni wakura umugorwa mu mukungugu agashira hejuru umukene amukuye mu mwavu kugira ngo abicarikane n'abahambaye baragwe intebe z'icubahiro kuko inkingi z'isi ari izuhoraho. Amen. Amen. Kandi nizo yayiteretseko iyo si. No kuvuga uyu murongo mu gace ka mbere havuga ngo ni wakura umugorwa mu mukungugu akamwicarikana n'abahambaye ngo baragwa intebe z'icubahiro. Rero jewe naho rero navuye wambajije mu bwana bwanje. Jewe nabaye umwana wo mu muryango ugowe. Umuryango ubu bavuga ngo n'umuryango nguri mu buzima buzimvye ukenye. Rero tuvuga ngo wari umuryango ukenye ku rugero rw'uko twabaye n'abagereyegwa, nawe yari umugereyegwa ku buryo bw'uko tuba ahantu mu ishamba, abari baramugerereye baramwirukana bamufata nk'umuntu kuko bagaza yari yakuri bugereyegwa, papa basha baramwomora. Mu Kirundi cuno munsi ko hari abanyamuji batabizi ivyo bintu kugererwa, twobivuga gute nk'uno munsi canke vyasobanuye? Urakoze cyane. Kugererwa ni nkajya wobona umuntu yagowe ukamusanga nk'ahantu yiganyira azaraza gucingera iwawe kugusega kugusaba ubuzima, hamuga havuga turazoza nkwereka aho wibera, wubaka akazu ngako ugumuyerera utagira uja niyuva, umuryango upfamwo wakomoye, bya bindi bavuga ngo umuntu arakwitorera, yaragushimye ibikorwa, yaragushimye akazi, hamuka butagira iyuva niyuja, babandi usanga ari abakene nyene batagira baja niyo bapfa. Papa rero yaciye agereyegwa n'umuntu ahantu yubaka inzu acazaniraho mama aho hari mu Giheta. Hanyuma rero papa avyariraho umwana wa mbere, avyariraho n'umwana wa kabiri, umwana wa gatatu ni jewe. Ndi umwana wa gatatu mu muryango. Rero umwana wa gatatu niwe yabonye amagorwa menshi gusumvya uwa mbere n'uwa kabiri. Uwo mwana wa gatatu rero ni jewe, kuko mama yashingiye ntaho umunsi umwe avuga ati kuko papa wawe yasigaranye imbanyi yawe acagenda yomokera Tanzania kurondera ubuzima, aherayo ku buryo bw'uko yamaze ngo y'imyaka 4 yasize ndi imbanyi, mama arivyaza umwana ari we jewe, amvyarira ahantu mu ishamba, aho hantu bari babatije, aho bari baba babomoye mama na papa. Hanyuma rero bakabomora bavuga bati ivyo vyana mugomba kuvyarira ngaha bizogwira, bizohave bigomba gukosoma, bishaka amatongo, namwe mutagira iyo muca niyo mupfa, atani wacu bapfe genda. Rero umubanyi wabo bantu avuga ati muwamoye aba bantu mwabanye bavomye amazi, babarimiye, mwagendanye, mwarukanye,
motife ngo nuko uyu mugabo atagira nyina na se mica biza gute rero uwo muntu arabitorera abaha ahantu epfo kure y'imihana kuko nyene yerekane ko atari uwo muri uwo muryango gutyo rero je niho mama yamvyariye rero mu kazu k'ibiti kakandi bavuga ngo ka mitego ngo ahejeje kunyibaruka acamara iminsi 3 jewe nduruyoya yarivyaje arigabirira wenyene mama yongera arifasha rero yashingiye ntaye muri iyo minsi maze kuba umugabo narakuze nshobora kumumarira ikintu ati mwana nagira niki cyarimwo nyene kuko mama ngo yagombye kunyica niwe yabimbwiye tuko turayaga ndamugombo yahantu mu bitaro yavuye kwa muganga akwajwe na madamu wanje urumva ko nari ngutse ati yo hari gihe nakubyara nagize inzara y'iminsi 3 yo mubwiba ndasonza niyumvira kukuniga kugira ngo nze nkome induru abantu barakunda abantu biyo myaka barakunda ubupfuye nibaza ko banka rumva abantu bakunda nibaza ko bakunda ubupfuye sinzi kurabona nawe umuntu akomye induru ngo ndabuze umuntu abaca bazana ibintu mugabo atarabura umuntu bakoma induru abantu nibaza kumuraba mama ngo yumvire ko yoniga kugira ngo mve acha kome induru baza kuraba uwo muntu akomera induru hari yepfo mu gahinga icabaye hama ni basanga ari yabuze umwana w'uruyo yavyaye abazoce bavuga bati yo pole bari bafise ibintu bagira ngo vy'udukwi bakazana ibisate bakazana ibiharage bakazana imyumbati bakamugarukira ko bavyita ngo ibiryaza kuvyo hoya hoya gufasha umuntu yabuze umuntu ati ico nico niyumvira ko ndakunize noca ngo minduru bagasanga uruyo yaguruvyimba ati kandi mwana wapfutse ungana gutyo nyene jewe kukuntu ngana gutya imbere weshitse nari nabikubwiye ko kuvyibuha nivyo vyadutse biva mu muryango wabo wa mama gutyo rero ndaduga hahandi naho nyene beneho leta yahavira tanga ahantu abantu batagira iyo bava niyo baca abantu aho nikora abatwa nabande bene igihugu batagira iyo baja niyo bava papa cagenda gufata akantu akavi aho itubarira aca yubaka aho nyene aho rero niho naboneye amateso yose mpora nshinga intahe hariho abantu mpora nshingira intahe ndi mu bikorane mu butumwa bwiza ndababwira nti yaba mwari muzi aho Imana je yankuye mubonye mvyina mubonye niruka mubonye ntonda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu mu bikorwa vy'Imana mubonye umenga sinkora ngo ndiko nkorera Imana gusa sinitwara risifti wanje nuko mutazi cyo mba ndiko ndakora bandiko ndayitasura kuko nagira mve nduruyoya rero yansigamye ngo nze ndayikorere muri iki gihe hamba nca ndatuka rero mu bandi abana bose bavutse inyuma yanje kuko papa yamaze imyaka ine mu gahinga jewe mama yambwiye ko yankuye kwibere fisi imyaka 3 n'igice nukuvuga abana bavutse inyuma yanje papa amaze kugaruka basanze jewe nkuze nije nabahiga nkavoma amazi mpese umwana kuko twaragize amahirwe make y'abakobwa twavutse abahungu dukurikirana turabahungu bashika kuri 3 gutyo rero cyo turaduga kugezaho dutangura kugwara imvunja tubaho hantu babagabiye turagwara imvunja ku rugero rw'uko atamuntu ashobora gutambuka n'amakuru tukagenda turavura tugiye kuvoma gufungura ho muri iyo myaka ntibyari byoroshye gufungura ko bari ahantu hahahandano ahantu bamena ahantu hatari wabo mu gahinga nyene kimika ibiti n'imika ibiti vyitwa imika n'ibiti ahantu habishe kandi biravyarana birahunguruka bikamera ari vyinshi bene aho hantu bishobora kuhari imiryango zice zikunda urasonza twari dushonje ku rugero rw'uko abo hirya no hino yiwacu badufata nk'abantu nyene babashumba tugiye no gusega mu mihana tusaba indya bagaca batwirukana kubera imvunja dufise tugiye no gusaba narigeze ndibuka ko igihe kimwe naho umenga ni hejuru yaho naringeze ugiye gusaba n'umuntu yarakwirukana kubera imvunja twabadufise hari igihe twagiye gutembera n'ahantu mu kibano bagize urubanza hanyuma rero kubera inzara tuyimariyemo iminsi nta muntu wiwabo wa mawe mama vimwaro natwe twari mu giheta nta wamugemuriye nta wamuraba bose bari abantu babayabaye ico gihe rero
twumva imvyino baririmba ibintu vy'amadote tuca tugenda turavura gusega bajya bateka mu gikoni cy'urubanza barateka injya ico gihe baratwirukana ngo byo bivunja vy'abakwano genda twebwe rero turisubira inyuma marivase twavura ucubona wari kugenda imbere ucugira rivase y'amaguru kuko jezi intoki ubona visa nta nzara zariko kubera imvunja nukuvuga urutoki rumwe mpora ndarugereranya n'ingumu kuko twari dufise intoki zimwe ngira ngo urubona mwibarabara abantu bagwa imvunja kandi n'ahandi uzobabona naje mpora ndababona kavuga nti abo sino batwenga kuko umugore umwe niwe yavuze ngo ntimutwenga abana banaka ngo bagwaye imvunja ikidakigwa n'ubutindi kuko imvunja zirakira ubu rero harabagaruka abo bagore bavuga ati shawe zamvunja byo kurura uribuka kuko wewe wari umeze rero ikintu gihambaye mparashinga intahe nuko hari umutama yaje batwirukanye akaraba mu bitoka ahantu banikiye amasahani y'urubanza ku mitoto abona bateresitere mu icyo bita birika ijya birika bateka mu icyayi abakizwa acaratora yabirika iri mu icyayi bibikiye bajya baserevere ati reka tubike tuza kukanywa duhejeje urubanza wa mutama nawe yaramusenzi nawe nyene nk'uko wacu acaratora yabirika nayo ibishushe n'icuma acafata wa munwa wibirika acumita ku munwa aragotomera acaracira kuko icyayi cyari kimuturiye yari mu katolika atamenyane n'icyayi twese urumva nta buzima acacira ibikororwa na nyacayi kuri ya mitoto bari banikiye kwiki kw'amasahani y'urubanza bayoza bubika acira mu mazi y'amasahani bakuyeho natwe nabo tuvukana twari twagiye turavura guseka tutiweho ugiciriye kuko wari ukirose duca tuyavura turifetere ya mitoto twebwe aho niho napfuye turafete imitoto y'umutamba yakorora kurya bavuga ngo agwaye ituntu ko yari umutamba mwitabi kabisa ikintu warashima Imana mu bantu mugayira abantu Imana irakora ibitangaza kuko nta kure haba Imana itokura umuntu kandi nta kure haba Imana itoshikana umuntu upfa kuyizera gusa nukubona uwo mutama yagishwe n'igituntu kiva ku kwitabi gishi yanyoye mugatwe twafise turi abana benshi tukakubitana imitoto dufite iyo mitoto yaciye kwicaye tutaragwara natwe uvuge ngo Imana ishimwe no kuvuga njewe mpora ndege byo niko ndavuga ubutumwa nkisanga nitaye hariya kubera kwibuka Imana yamuye ndibuka ko nagiye no mu mihana y'ababanyi nkasanga umumama mwari karasekura ibugari hariya mu Kirundi basekura mu isekuro bagiyungurura n'akayungiro uniforme y'ino Bibiliya hanyuma rero agasekura akazarazana nanje nyungurura kuko naho nari ngwaye imvunja burya imvunja zikarira intoki zose mugabe n'ahandi zijako aha kumvunja zijako rero naca mfata akayungiro kuko sinari gushobora gusekura naca ndabicegeza ibivunja byanyishe uwo mudamu n'umudamu mwiza atatunegura yava hamwe na mama wanashaka imwaro mugakaba kure yacu natwe tukaza turisunga umuntu akugaburira uramugendera nkayungurura ato yareka kubera yikanze ko ivyo bivunja bishobora gutayo amagi mu bufu ati wegende ucane cyaza gucanira amazi abize araza aracumba nanje mfata isafuriya kuko nari uruhungu nyene ruboneka ko nta mupira nari nambaye nta mbutura wasanga twibereye uko nyene ngafata isafuriya ngagirwa no kwaka kubera zamvunja no gusha ku mucangwa ahejeje gucumba umugabo we barashitse n'abashitsi bariko barategura ifunguko hama rero uwo mudamu arazana amazi barakaraba bose baje nanje baraba nk'umwana nagiye guseka mugabo nakoze ibikorwa hageze kurya rero je barase kondya uwo mugabo aratwirukana ati ni murya ngaha mwamihimbi rimwe wanyu nta bihari none muza kurya ngaha ariho mwahora murya ivyo byo kwanya babikiye mwabihejeje none muca muza ngo kurya ivyo wacu nato gire uraze wasekuye ukarika ugafata isafuriya nawe ubwo bugari twaye twiri ubusa n'inzira yejo twiri ubusa turaburara muri ico gitondo cy'uwo munsi ukabona aho bariko baracumba hama wavuga uwo mudamu ati oyantuze yamfashije reka afungure umugabo wacu amuhitisha amati hitamwe ko wewe warya wewe uca usohoka uwo mudamu acaranda mati
ntiyavuze menshi ko narabona ko abadamu babwira amarira menshi mugajeshe ndaca urubanza nti muvyeyi oya ntiwo we niworeka kurya ariwo warura mu rugi wawe ngo abari jewe ndya nca ndasohoka ku bitutsi vyinshi vyo umugabo ndamanuka esikariye y'igikoni nukuri gire iyo hamwe bavuga ngo kwiyahura biragumye abarundi nabo bavuze ngo hiyahura uwarotswe kuko nari yumviye kuvaho kuri esikariye ngo nite nk'ari yepfo mu mabuye kubera igishavu ry'ukuntu banyirukanye mbonye ndya n'inzara narimaranye ijoro rya umurango wahigeye ejo n'ijoro ry'ejo n'iki gitondo cy'uyu munsi wavuze ati no munsi y'Imana nabonye ubugari n'icyo nafashe isafuriya kandi ngo mudamu mu gusegura yavuze ati nge ngwize ko nawe we urarya ikindi abantu bumve umuntu arinze agwara imvunja no ku ntoki biba vyarenze urugero ku maguru ho ntivyari ivyo jewe naragwaye ne ku mavi imvunja urabona ha mu ntege imvunja burya ziraja kogira imvunja ha mu ntege ziraja kubika bitandara na cyane cyane mu gihe utagira ubuzi gukura kandi imvunja ziva ku mwanda n'ubukene jewe narabonye mukuru wanje uwo jewe nkurikira yarayigwaye bene ngaha ku munwa kubonwe imvunja rero nagomba kugushingira ntayo napfuye ni wambacece yaho niho nasa nayo hanyuma rero nca ndataha ngenda ndavugwa mvyuka kubera ishapu nitura hasi bikanga ko meneka kubera ubwo bugari n'izo nyama z'urukwavu zirimwo intore n'ibiyoba ivyo bita intotero sinzi no mu gisagara ko babigira intotero gire mperuka kugira umunsi mukuru muri no misi iheze yo kwikura umukoje uwo muntu yarambabaje Pastor turaza kubishikako none ubwo buzima burabandanije ubwo buzima ntibukabandanye ico gihe twaciye tubandanya tuba mu buzima buzimvye nimba muvyibuka hari nko mu myaka ryari umuntu yobesha ngo kuko uvuze imyaka n'abantu baca batangura guharura hari igihe uvuga ngo agasanga uri heze ariko je mvuze imyaka je navutse hagati y'irindwi n'umunani n'irindwi n'icenda nico gihe naho hari nko mu 2000 gusa dufate nko mu 2000 ibi bintu mvuze byambaye ko mu mademire kuko ni hahandi bavuga ngo demire igeze ngo umuhero uzocuza waba twavura ico gihe turabira habona umuhero kugira uze abandi bacanye amabuji nazo tugira ituntu tutwatsi dukekagiza ibyabaye imbere yaho umunsi mwe nari kuyagiye bite mu 99 n'iki mu mademire mu 2000 niho bavuga ko hari imbere ya demire kuko ntihari habwaga 99 cyo kuba 99 namaze kuduga mvare yakiri imbere hari imbere ya nonani hari inyuma ya nonani senye ko papa yapfuye nonani senye 95 rero tuja mu buzima buzimvye gusumba ubwo twarimo naho yari yarataye mama kuko ho urumva mama yaca yironderera natwe tukironderera niho rero ahubwo n'Imana ishimwe ndavyibuza kuko papa apfuye 95 kuva aho nyene apfuye mama yaciye atangura kwibako mwe wese ati natwe tuca tutangura kwibako yigwane niho habaye iyo periode rero Imana ishimwe ndavyibuza nico gitwara naze kuvuga imyaka urumva bimwe ndavyibagira kuko nta mashuri batujanyemo ngo tubiharure nta karangamuntu twabonye ya papa nta niya mama je nabonye mama aracariho mugabo ntari hafi yacu zabindi abana bafite udufoto tubakiri bato ivyo ntavyo tuzi ndashima Imana rero yankuye aho hantu kuko inyuma yaho niho twashoboye guca tuja mu buzima bwo gupambana umwe wese umenga yo kwirondera mu muryango kuko mama yavuga ati mwabihungu mutarondera mugomba kuzopfa nkaso yadutaye akagaruka ca wera taca tuviriyemo kuko bavuga ko yaravise ubundi muri Tanzania burya ndafise abana tuvukana Tanzania ntazi mugabo ndavyumva biragahera ivyo nigisha abana banje ntimugira karo ndakazogukura kuko yaratugiriye nabi ariko ndamukunda ko yatwisesa tuvyara yego n'umuvyeyi wacu no mu gupfa yapfiriye mu biganze wanje cyane ndamugwaje Imana yawe cyubahiro kandi papa yapfuye amezi agiyegire yapfuye je nyene ndi muhira arantera imigere arantera ingumu arantera inkokora
ntiyazitera angwanya yari kabwira urupfu ngo warupfu ndeka nibereho ngo nshaka kubaho jewe avuga Igiswahili n'ikirundi ko yari mu Tanzania yari nka piri no kuvuga rero yavuze ijambo rikomeye ati umwana wanje yaba yaravize amafaranga warupfuwe n'ubu nwaye abanjanye kwa muganga abaracitse andibona zose rirapfunitse basi cyaje guhamagara mu yo yarateramiye mu babanyi abaraza baramwegeranya rero nagomba mvuge nti twaragowe gose ku rugero rw'uko n'ibyatsi byase kutubisa mbega none nakubwiye ko nari yipfu muri iyo periode twaragwaye hamwe turasonza hamwe napfura ngeze kwibarabara kuko abari imbere yanje mukuru wanje umwigeme w'imfura yavuze 72 yari yaragiye gupagasa abantu bamutwaye baza baratwara umwe wo babonye yopfa mu kintu aza kumurerera mwana buryo je rero ntibambona sinasobanuka sinari insobanutse jewe rero sigara muhira ndavura ngenda ahantu hari barabara akabarabara k'imigenderanire ngo ndaba umuntu yorengana kuko inzara tumaze iminsi 2 tutateka tugira twishwe n'inzara mbona abadamu bavuye gusoroma imyumbati mafazi makumbati meke yingira mwere umudamu we yavuze ngo yongo yawanga byo kuyica ngo byo kwica birarura uwundi ngo pfa kumuhashagura we ko yo pfuma ngo umuntu arinza musaba ngo barashonje uwundi bwose ndamuha ngo birango byo mwica ngo nibagire ngo genda mwishe ngo zonge ico nishe ko barabona ko tegetse ko n'ubundi ati umuntu aragiye jewe nari hantu hari urucekeri rw'amabuye hariho n'igiti cy'isederi cyahungurura ibibuto buto isederi yeze irahungurura ibibuto buto numvise ntari yipfu ko nohwera cyane yumvira ntireka numva ivu gunura imeze ndafata ndakuma amabuye urucekeri rw'ubuye buto buto bwitwa amasare ibibuye usanga biri mu ibarabara byinshi ya mu Kirundi ndagosora ivu umusenyi munini ndawukura sigaza ubupfu burimo ubusenyi bukeya gasenyi akavuga senye karimo umusenyi aho hantu hariho n'utuntu bita basoko twitwa sokwe twimba tukagira ivu tukarisya iryo vu rero ryo naciye nisunga ndarijora nyagakoko ndagakuramo karyimvye kakarigira ivu ryo risyeye ndarigosora ndaririkata ijambere numva ari ivu rirasose ndasura ndagira irya kabiri numva rirasose mugabo mize gatatifu riranga kumanuka kubera rica ryuma risemukana ndapfura niruka mu mihana gusaba amazi baranyima amazi abantu twabana nje ahantu harabatwa hari abatwa baba hirya yacu nibo naciye nsaba amazi rigira rinyicivu rya mu mihogo humye kubera ibyo buryo umuntu avuga ngo ntiyorya injango z'abatwa no batafise abagifite amanyana abatwa je ndabakunda kandi narababwiye ntumunsi nzoronka imodoka nzobaha umunyenga hari n'abatwa babana natwe tubana bahora babinyibutsa kuko bamwe nabuzukuru babadufashije abatwa baradufashije twe muri iyo myaka kuko twagiye mu bandi bantu twita abo mu miryango iri hafi yacu atarabatwa baratwima mugatugarutse ku mugoroba twaje tuza gutinga mu bato kugira ngo bakabagaburira bobo kubera icyakigongo cyabo bakatugaburira takinga z'abatwa tukasura n'amazi yo mu rujo tukayanywa arimo ibyatsi mukuru abona twarakoze Imana ishimwe amen no kuvuga rero iyo ntahe yanje yo mu bwana ati waje uvahe naho navuye rero none paho navuye urumva ibintu numva nanje ndiko ndazungurika more none ego byaje gute ukizwe uje mu vy'abapasteri uno munsi mbe mbona uri umupapa muzima akuje vyangombwa aberewe byaje gute urakoze cyane ako ndetse kuvuga ntakavuze noba nkosheje nakuko na mama mbyara yahavuye anyihinduka ambwira ngo we nusuma ngo abandi bo baragenda kubera bo je zarankarira imvunja cyane sindera inkuru sintembere ngo nje guca amafaranga aranyirukana ngo utasuma ngo uzane bena mukuru wanje w'umuhungu ntushobora kurya je narigeze gire gukora mu isahani bagafata ukuboko muhira nyiri umwana muhira motife ngo sinsuma none sume heko nizi ndoki none ngire gute none bati ntacu uzovamwe niko bambwiye mugabo umuntu yakubwiye ngo ntacu uzovamwe
hari igihe atabari imana. Mama cyarama inkono rero. Je mama yarampaye inkono. Urabona inkono bayiha umugeni. Inkono bayiha umujene mariye ahejeje kugira ubugeni. Je mama yarampaye inkono, ampaga safuriya, ampaga ahantu bita kazihebe, inkono intoya iteka, ati iyi safuriya ni y'ubugari, iyi nayo ni y'imboga. Ni sahani uraza utora ni waronka ivyo uteka. Muga kuko umuzi uraza kundira indya z'abana wirirwa uragize ivyo bivunja vyawe. Kizire. Hariho naciye nibuka iyo ndavyibutse nje nibuka mugani bavuga ngo umukene na nyina agira gute aramwana. Ariko ndashima Imana ko mama yagaruka akagaruka ati si jewe mwana nuko utazana tugomba ucubwenge nawe nyene yababuraniwe nawe nyene yababuraniwe reka si mama yakoze yagize ahubwo mpora ndamushimira kuko aracariho mpora ndamubwira ni mama iyo utavurira ijisho iyo utandye umutima iyo aho tuvukana batandye umutima nawe ngo ndye umutima mba narabaye ikigonde cyo mu mvunja nyene muga mwarajishije ubwenge kuko mbonye bamaye inkono niho naciye ntangura kuja kuprogressa kure yaho nahora ntemberera mu kubwira abantu amagorwa dufise ukazona bamaye imyumbati ibiri ivunze bamaye ibijumu bitatu nkaca ndabizana muhira icyo mama waravuga ati none ndakukangamira gutyo bana wowe ari kufa muhira hari amagorwa rero yigisha mama jo iyo naye ndayimushimira na mukuru wanje naye ndayimushimira kuko iyo batankarira aho ndi siho mbandi kuko naguma mbona bazana nkagira ngo namahoro burya biragora n'abana baguma babona imfungurwa ziza batazi iyo ziva badakora ivyo mpora ndavyigisha abana kabwira mwibuke mumenye ko je napfuye muhira nkaja gucingero ntagira amaguru kubera ibivunja n'amavi ziriko mu kirenge ziriko ku ntoki ziriko uwamfashije Imana imuhezagire. None pastor umwana wiwe urumva ntivyohera ibintu mwabaye mu myaka n'imyaka none vyaje gute mwagiye gusohoka muti vyaje gute rero mu 86 niho mama yari yadutwaye mu bakizwa tugiye kurorera abakizwa bagira ibirori byo kwinjira ishure bishasha kakwa kundi twigira kuvuga ivyaharaha bita isimba sesa aho bita mu rubanza ivyo tuzobigira muri iyi bimwe bigiye kuba twagiye kurorera ibirori mama dutwaye tukikurikira hama turaba ibirori baratugaburira abakizwa mu ndya z'ibirori ndibuka baduhaye ibijumu n'ibiharage kigeni tuzagira ibirori imyumbati n'ibiharage agaceri karya barevera abatabizi tubwire yuko kwari kwinjira ishengero ishure rishasha yego hanyuma rero na gatandatu twe dusha tugumaho mama guma mu bakizwa nanje nguma mu bakizwa turasenga kabisa Sunday school dimashe samedi mu bana ngakurikirana none pasi kwari ukunda Imana cyane kwari uvuga ati ko turonka karasiyo atareka ngume je ndagira nakubwire ko ubwa mbere kwari uko batwagiye neza yego reka ni kwari gukunda Imana kubera uvuze ko kwari gukunda Imana wabubeshe mu pastor ubwa mbere kwari gukunda Imana kuko inyuma yaho niho nahamagawe n'Imana haciye imyaka na gatandatu tuyinjira mu 98 niho nagera rose umuhamagaro w'Imana cyane numvise nyimba nibuka tumenyesha abantu ko twagize emission ku radio ngo mwara ngo wararyamye ngo mwigunira neza cyane jewe muri bwa buzima wambaza niho nigunira ryazananye kuko nta mpuzu mama yarafise yo kudufuka nta burengeti twari dufise jewe rero ndiko natembera ko je twaryamana na mukuru wanje tukaryamana na mutoyi wanje turi batatu kukariri mama yatubwiriye hanyuma rero ibyo byiti bitandukanye hama rero mama kaduha igikwembe kimwe kijya bavuta abakobwa akabaha imvutano natwe abahungu kaduha igikwembe kijya cyo hejuru bavyita umutamana rero kubera amanyama abo tuvukana yabari mukuru wacu akumva kuntu jewe mfise ivunja we yaramaze gutera imbere gatoya atamvunja kigwaye nawe nyene ziriko zirakira ansumva imyaka sinigeze ndisunura ngo nkure yarankengera kubera ndi mugufi kuko je muryango wacu je ndi mugufi ndumu bose ni barebare cyane ko papa yari umuntu w'umugazongo na mama si mugufi mugabo je nsa n'uwatwebwe kugaba mama ari muzi ya papa
ni ukuvuga ngo papa nta burengeti yatuguriye rero kaga kwembe yikanguye mukuru wanje agasanga nagakweze nanje ndi nimbera ije najyana imbera yacasunura yacagorokera hasi rero jewe ndavyukuru namba nkoroka nubu ndafise umugongo wa muvyuka haraho nibaza naho namba ndorokera hasi haraho rero natembereye mu mihana mbona umugabo w'umubanyi yakora amakara hanyuma mbona ibintu yataye mu bitoki vy'ibiroro kera vyari ibiroro vy'ubugwegwe ibi bivugo vy'ubugwegwe ubu bavyita vyabakoreye nabi hanyuma rero nkabona umenga n'uburengeti vyaranyagiriwe mu gitoki nkuyeyo kimwe mbona n'imipfuko y'ubugwegwe yatekera amakara ico gihe ubugwegwe buva mu makamba buraya hariya mu misozi nca ndatora co musi ndatora n'ikindi mbona icatobaguritse buke buke muga kitoshobora gutekera amakara ndavye ukuntu vyoroshe kuba vyari vyanyagiwe narabona ko vyomfasha gusumba aho biriko baransunagura kuri ako gakwembe ka mera jewe rero nca nditahana iryo gonira nca ndarishikana muhira n'ububasha nimugisura kungonda ninarose uburengete nca ndicokeza muri iryo gunira haziko yaho twacana niho rero naciye ntora niryamira haziko kuko ndi hejuru mwigunira nubundi nokoroka naca niryamira haziko ahadashikiriwe ku mutwe bagashafata ikirabira c'amahuba abo tuvukana bo baryamye muri cya gikwembe ca mera ca mama bagaca bankubirako imbaraga sa mu gutwi ukazumva zigire hamwe ziraririmba zikaruguta imbaraga jewe rero ijoro rimwe g'9 ivyo bita kwagira agakiza abantu benshi baravyitiranya urashobora kuba mwishengera imyaka 3 5 6 utaronka agakiza kukuri ukiri umusezi jewe ndafise ibintu twaba tuvuga vyitwa ubushenzi ubusenzi n'ubusenzi ico ni cyo nkunda guha abasenzi hariho umusenzi w'umushenzi umupagani hakaba n'umusenzi w'umushezi umusezi mu mayibobo yego hakaba n'umusenzi w'umusenzi w'ukuri hajya mu idini ryose mu ishengero ryose harimo abapagani harimo abasenga guseka hariho n'abasenzi b'ukuri hajya mu ishengero ryose no muri katolika n'uko no mu baporotijeni mu pastori no mu bakizwa iwacu ndabivuga uko nyene bari imigwi 3 umushenzi umusezi n'umusenzi w'ukuri rero periode y'ubusenzi ni 86 twarasetse kuko sinovuga ngo turabaye bashenzi kuko ntacyo twononye mu idini twakuriye abanyine badutera imigere no muri Sunday school ngize nti kubera abandi muri bya bindi baguha ikibazo c'ijambo ry'Imana ukagira gutya ntivyashoboka kubera intoki ntizagira gutya nagira naco mva hasi ko nari mugufi muri Sunday school jewe mwigije we ico naco muri ndawa guhajana umwigisha wa Sunday school kandi muranda babona babibwiye ubu ndabatwara pastori superieur kuri hanyuma rero ngire kandi ndabatwaye neza kuko baranyigishije kumenya umuco byari bihe kandi ivyo navyo n'ikigwa bampaye kuko ubu jewe umuntu mutoya asavye ijambo ca nicara hasi nkamuha ijambo kuko narabonye nanje ukuntu nafashwe nabi muri ico gihe ubu n'ikigwa banyigishije ariko mama tatwaye mu mashuri twigiye aho nyene twebwe Yesu ashimwe cyane gire hanyuma rero ndugira aho nyene 9 rero ndi muyigunira mwijoro ry'umuniha niko mu kirundi bavuga niho nabonye umuntu ampamagara umuntu w'inzobe nyinshi mu maso afise imishatsi umushatsi uri mwimvi n'umushatsi unyerera tuwitirende twebwe hariya mu kirundi mu kirundi witwirende amubonye mu maso gucyaca naramubonye mpindukiye mugasi nigeze duhuza amaso ngo ndamurabe mu maso jewe numvise ampamagara nkebutse ngo ndabe mbona benaha niho narazi kandi niyo nagaragaza guhindukira ngo ndamurabe mu maso ntiyigeze anyemerera uwo muntu 9 ndi mwigunira aho nari nsinziriye ka wari mu ndo nariko ndarota nyamuntu arango niyo nitwa niyo mu Pascal ngo ndaguhamagaye ngo ndagutoye ngo kandi ngo uzotubera umukozi w'ikimatsi ngo icyo uzosaba cyose ngo kizokubera gutyo nyene ne kare
uravye nk'inzara turimwo uko niko nishuye uravye nk'inzara tumaranye imyaka nk'iyi yose ukamenga sitwaremwe n'Imana uwo tukomya ca twirukana aho tugiye baradukubita aho tugiye baradusunura mbere hageze n'igihe n'umuntu twabana yari yarariye utwo byatongo bya papa na mama babagabira babagerera rya leta araribarira ko abahutuntu barya rirahera tugera aho dusigarana mu kigo gusa itongo twagereranya ku bya metero 150 z'ubuduga ubwabuke 50 risigara ku 30 ku 24 twese ntaho twafata none uri kuvuga yuko untoye none jewe nova ngaha gute ngo nze kuba umukozi w'ikimazi none nzoronka ubugari mbega nakoza mu izosi nkatamira ko ndonu yabo ko twawereye ati none uravyumvise uravyemeye nije navyo nemeye kuko ivyo ntaho mbona vyoca acha ngusanga utavyemera ndigiriye uwo muntu acha yigiye mbona namukurikiye inyuma y'urugo hari imvura hejiye kugwa kwibarabara kuri kakabarabara kariko ya sederi nakubariye niho twasohokera twota kazuba hari hirya gatoya y'inzu mbona ngo ageze nka hariya ku metero nka 50 nti none bihereye ngaho nyene niko namubajije ngo nza mbona ragarutse mugatuntu yagarutse sinabibonye nagiye mbona hagaze impande yaje acarambira ngo ko nakubwiye ko uzotubera umukozi w'ikimazi kandi byuzosaba bizokubera gutyo nyene ngukaha ngo ndigiriye none je nabuze ukuntu ndavyifatamo kuko sinumva ivyo ari byo acarambarira ati none ayi imbere yawe ubona iki nimbona ikiziba nabona ikiziba cy'amazi yateze mu ibarabara acarambarira ati raba muri ayo mazi ndavye mu mazi mbona imisiba ya misiba iza mu rushana hari ibintu bw'ubusiba buba mu mabarabara mu rushana buba busa n'ivu buba buri mu mazi nyene buzanwa n'urushana n'ibidukikije ubwo busiba rero ntimbona y'imisiba ibi ngo none ngo raba umusiba umugira icyo ubwiye ngo kugira ubone ko ivyo uzosaba bizokubera gutyo nyene ngo raba umusiba umugira icyo ubwiye nja ndavuga nti sawa nja ndaraba mu mazi mbwira umusiba umwe wa musiba wawe umwe ko numva bambwiye ngo ico nzosaba kizoba gutyo nyene vyimba umeneke ibi niyo ariko ndabivuga rero abantu ntibashobora kunyumva kubera umva ntibiba nariko ndarota urumva umusibo ako gasiba bari gusiba buto bugerera mu mazi mu rushanda hajya mu kwa kane karakakama karaturika rimwe ndakabwiye ntego kwe ngo wabibonye mukandavyi yari naho gasharaba hirya niyemere ko ndaba mu maso yiwe ngo subira ubwira uwundi musibango ijyanyuma urabona ko ari ibiri ntego ni wa musibugira kabiri vyimba umeneke ako gasiba ka kabiri karakakamye karaturika amazi araduga na bya bindi byo mu nda y'umusiba bica binsimbira gabuhanga je natayuka ntego ndabibonye ndavyemeye mbanguye mu ziko baba ndituvuga ngo ho ariyo nkuru rahi baba bapfuye hejuru baza kunsurura kugira ngo bankure mu mucangwa ko nsimvye ntego ndavyemeye ndabibonye namba ndatemagariye mu ziko ndi mwigurira sinikura n'amaboko nasobetse ndabibonye nja ndikanga ati byo nibikuri mubiki wewe wemeye nyene uri mubiki bo byaciye bigenda nukuri ntakubesha nasubiye kuvyibuka haciye nk'imyaka 2 nsubiye kuvyibuka naciye ndavyibagira ivyo ndose imyaka 2 iraheze nsubiye kuvyibuka none pasi canke 3 vyaciye biza gute bwa buzima no kuyihana ncamva ngaho rero urumva hari 9 nari nihanye neza bimwe vyitwa ivy'abana 9 nihanye yantu bita ku Musama niyo mama avuka hari paruwase niniya ububwiriza bwa Mwara bahita inama y'amezi 3 ya Musama nukuvuga rero niyo nari nihaniye 9 mama yaranyomoye ambwira ngo toka nusuma ndacuzo genda kuko nari inkubise igipfusi mutoyi wanje ndamutinye gutera imbugita aranga nanje niwe metse umwana napfomye amazi nashenye ndumuhungu umugabo uwiri warayerera ndamutinye gutera imbugita ngo twate bikiye mama avuye guca ingero aranga
ni none ko yasengirene ngo nakazi kanyu ngo shake mu bitego uko nyene ngiye kuyitira mita ndamukubise ikivusi yari kugenda rero ari nari muto yikuru wiwe nawe ari muto yiwanje wumva nari ngize nabi umwana muvuga ni wo mugeruti yenu tirimbo gita agaca yankagiri mama rero acapfa mu nzu n'uruti rurerure twe hari iwacu tuvyita ibiti by'ibirembezo acaragiruka ko twiruka tumanuka ngo wamupfuwe ngo urabonye ivyo nisubiye kubikubitira kwa abana banje urumva we jewe nitwa ko ntari umwana wibereye mugaba muri ico gihe ko ntashobora kugira hande kuronka ibintu ngugarutse ngaha manu jandi nkiyepfo ngugarutse ha papa dawe amuvuga yamuvuze mu izina se wiwe ngo azobatavye yasohotse mu rutara rero mu myaka yiwacu indahiro zarakora yego jewe kuko urumva 7 na kangahe si vuba indahiro zarakora ndumva kurahuruza mama ngo ngaruke nibishoboka nca nomoka nji wabo yavuka mwara muri komine Nyabihanga ncamara y'umwaka wose rero 9 niho nakijijwe neza ndihana bimwe byo mu bitoki by'abana bimwe byo gusambanyi bwo gukora mu nkono bimwe byo kuza guteka amashurwe ngo namavuta bimwe tuja kuvoma n'abandi bana tukasambanira mu nzira ngo n'umugore n'umugabo nivyo jewe nzi burya jewe abagabo ndababwitse ukuri jewe nta mukobwa w'inkumi yabonye naherutse ivyo vya kera byo kuza kuvoma no yurira umukobwa ku giti kuvuna inkwi tugasha turaba turi munsi ivyo nivyo meruka nihanye ivyo ni jewe narasambara ndakizwa neza mwishengero nari nakiriwe bijya twita cyo kwinjizwa mwishengero 9 rero muka ntarakizwa ntarabiteba byose kudavyature 9 nihanira ku musamba rero 9 camamagarirwa mwigunira urumva nani naragarutse muka nta buzima twari tuviza n'ubundi rero njambera aho nyene 9 ndaduga ndabira candonka umugabo w'umukuru wa Sunday School wiwacu anjana muri ville Gitega gukora akazi muri restaurant yari yarose umuntu amuha umutahe adutwara turi abana 13 bo muri Sunday School abakobwa n'abahungu jewe rero ko nari mfise imikono nari muhungu afise ibigufu mugabo w'ibiguru vya biheruka gukira biriko birakibuka bukeke imvunja n'ibitoki biriko biravyimbuka yaciyangira chef Sharuwa w'igikoni ati wewe kubera ufise ingufu ni uzohora urongoye abateka urongoye abo mu servere ni naka urongoye wo kuyikese ni naka tugacha duteka uwo mugabo yankoresheje umwaka wose atani igihumbi nampaye uwo mpora ndamwidogera mugabo naramuhariye muri no minsi kuko umwaka wose uri umuhungu ugakorera umuntu jewe aya maso yanje sinzi ko urandaba amaso abantu benshi bavuga bati yewe amaso yawe yamabenje nibiki mpora ndababwira nibimamiro nariye kuko uwo mugabo asanze tutaraheza gukaranga mu gitondo avuye mu mihira iwabo mu Giheta aje muri ville ajya muri restaurant des amis iri yarya hepfo impande y'isoko ya hino ya Jabe aha muri ville